Niteka n'umunezero ntangere kuri mwe mwese barundi namwe barundikazi mukurikira amakuru yacu muri ijya nino mu gihugu ndetse no hirya y'igihugu cacu. Rero niteka ko ntangere kandi mwe mwese murema gukurikira amakuru yacu n'ibiganiro vya misi yose mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane yashira Amatsiko TV, aho rero ibandanya ibashikiriza amakuru yose abariko haravugwa ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu muri rusange, maze ikayabashikiriza ku buryo bw'idonido umwanya wose muyakenererako. Reka rero mwe mwese barundi namwe barundikazi mudahwema gukurikira amakuru yacu ku mbonesha kuri yanyu mukunda nyene yashira Amatsiko TV, nzenda babarire zimwe mu nkuru amakuru yacu agira yibandeko muri aka kanya. Tuyahera mu gihugu cacu c'Uburundi, tubareko bamwe mu banyagihugu barondera impapuro z'inzira bariko baridoga ko bigoye kuzironka. Amakuru yacu turayabandaniriza mu karere, tubareko muri Nyiragongo hariko haravuga ko abantu 5 bishwe n'abasirikare ba Monesco. Reka rero amakuru yacu ku buryo bw'idonido tuyagaruke ko mu kanya, maze tuze tuyabashikiriza. Reka rero ngaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido maze tuyahere ngaha mu Burundi, tubareko biriko biravuga ko bamwe mu banyagihugu barondera impapuro z'inzira bariko baridoga ko bigoye kuzironka. Nk'abazisaba ubu bamenyesha ko bahabwa isango ryo mu kwezi k'umunani, basigura ko ari kure cane kandi bafise integuro zihuta. Bamwe bemeza mbere ko hari abahitamwo gufata ingendo na cane cane abaja mu bihugu bihana imbibe n'Uburundi canke vyo mu karere. Kuri uyu wa gatatu ishirahamwe ONLCT Oued aux Frères ryishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu ryamenyesheje ko abarundi 66 bahagaritswe muri nzero mu bihugu vya Zambia ndetse n'Ubuganda, bose bagirizwa ko kuba binjiye badafise impapuro z'inzira. Muri abo 42 bari mu minwe y'igipolisi muri Zambia. Naho Prime Mbarubukeye arongoye ONLCT yasavye leta ko mu vyo ikora yo kwitwararika kuronsa impapuro z'inzira abarundi bazikeneye kugira ngo ingorane mwene nk'izo bazikingire. Faustin Ndikumana umuhinga mu bijanye n'ubutunzi nawe aranegura ingene bahabwa amasango maremare mu gihe izo mpapuro z'inzira ari karahara mu ruganda ntibacure. Kubwiwe zifasha abantu kuja kurondera hanze ivyo baba bakeneye nko kwivuza, kwiga, gupagasa ndetse n'ibindi. Uwo muhinga asigura kandi ko ata mpapuro z'inzira ziboneka igihugu kiba cugariye kandi ko kidashobora gushika kwiterambere. Abasaba nyabuna leta gutorera umuti ico kibazo kuko bifise ingaruka mbi ku gihugu n'abakibamwo. Reka rero amakuru yacu tuyabandanirize kuyo ariko aravugwa mu karere, maze tuyahere muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Nyiragongo. Tubareko hariko aravuga amakuru ko abantu 5 bishwe n'abasirikare ba Monesco. Amakuru avuga ko abantu bashika 5 barishwe ndetse abandi 7 barakomeretswa n'abasirikare ba Monesco kuri ubu wa kabiri kumugoroba, nkuko nyene bishikirizwa n'inkuru ya Social Media Burundi. Imodokari 3 za Monesco zaraturiwe n'abanyagihugu hafi y'ikambi ya Kanyarucinga ya muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Inkuru ya Social Media Burundi itubarira ko byabaye isaha 2:15 z'ijoro muri teritwari ya Nyiragongo mu gisagara ca Goma, umugwa mukuru wa Nord Kivu. Imodokari za Monesco zaragizwe ko igitero n'abanyagihugu bashavuye. 3 mu modokari z'iryo shirahamwe rya ONU nyene zaraturiwe aho ngaho nyene. Izo modokari bivugwa ko zari zivuye mu gisagara ca Kiwanja zerekaza mu gisagara ca Goma kubwa Adolphe Shukuru, umukuru w'amashirahamwe yigenga muri groupement ya Munigi ahebereye ivyo vyose. Abanyagihugu bibaza ko izo modokari za Monesco nyene zari
twaye abagwanyi ba M23 kuko aribo bagenzura territoire ya Rucuru irimwo igisagara ca Kiwanja, niko ababibonye basigura. Adolphe Shukuru atomora ko abakomeretse baciye bajanwa ku mavuriro kugira ngo bavugwe, maze birahora babandanya bavugwa. Ibiharuro biracari ivy'ifatakibanza kubw'uwo arongoye amashirahamwe yigenga. Abanyagihugu bo muri territoire ya Nyiragongo bama biyamirije Monusco kuva uwo mugwi wongewe ikiringo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bikozwe n'amashirahamwe y'abanyagihugu hamwe n'amashirahamwe yigenga. Bagiriza ibyo iryo shirahamwe rya ONU kuba ataco rishoboye. Kanyarucinga ni igisagara kiri ku birometero 8 uvuye mu buraruko bw'igisagara ca Goma muri groupement ya Munigi. Igice ca territoire ya Nyiragongo cane cane groupement ya Kibumba kiracagenzurwa n'abaroberi ba M23. Intambara zikaze zihuza igisirikare ca Kongo n'abaroberi ba M23 ziravugwa muri iyi misi mu territoire ya Rucuru ndetse na Masisi. Abaroberi bakaba bariko baragerageza kwigarurira igisagara ca Sake mu burengero bwa Goma. Kuri uwa gatanu Ruhuma, umwe mu basirikare ba Monusco ari mwikambi y'abasirikare baturuka muri Afrika y'Epfo yariciwe mu gitero cakozwe kuri kajugujugu ya Monusco, uwundi nawe arakomereka. Bakoze ico gitero ntibaramenyekana, ariko intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Nations Unies muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Bitu Keita yamenyesheje ko abakoze ico gitero bategerezwa gushengezwa imbere y'ubutungane. Kuri uwa 31 mu Kakaro 2022 abandi basivile batatu barishwe n'abasirikare ba Monusco ikasindi ku rubibe ruri hagati ya Uganda ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu mishamirano hagati y'abasivile batagira ibigwanisho hamwe n'abo basirikare ba ONU hari mwikambi ya Tanzania. Mwese barundi rero namwe barundi kazi mudahwema gukurikira amakuru yacu kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Shiramatsiko TV. Reka tubarire ko amakuru yacu ari agasaga, tuzosubira gusa kubo tutatanguranye amakuru yacu ntitwobura kubibutsa zimwe mu nkuru amakuru yacu yariko aribanda ko muri aka kanya. Amakuru yacu twayahereye mu gihugu cacu cy'u Burundi, tubare ko hamwe mu banyagihugu barondera impapuro z'inzira baridoga ko bigoye kuzironka. Amakuru yacu twayabandanirije yariko aravugwa muri Kongo, tubarira ko hariko aravuga ko muri Nyiragongo abantu batatu bamaze kwishwa n'abasirikare ba Monusco. Mwese rero mudahwema gukurikira amakuru yacu kumbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Shiramatsiko TV. Reka tubabare ko amakuru yacu aragasaga, tuzosubira gusa kubo batarafyonda sabone no bibutsa guca mu fyonda ngaho handitse sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, naho rero abakoresha ururimi rw'icongereza mu fyonda handitse subscribe, maze amakuru yacu akazarabashikira umwanya wose kuwundi. Ku bakoresha ururimi rw'igifaransa kandi mu fyonda ngaho handitse partage, naho abakoresha icongereza mu fyonda handitse share, maze amakuru yacu mugashikiriza mukayasangiza n'abandi bose bari ijya nino bakabandanya bayakurikira umwanya kuwundi. Reka rero tubashimire mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu, tubareko amakuru yacu aragasaga, mukomeze mugire ibihe vyiza.